Je nitwa Minani Marie. Abantu umwirimize nkabamba mu ntara y'Ibitoke komine Buganda. Kubisanzwe turiko turaraba ivyo twakoze imvura yaguye ku gihe cyayo. Kukitagwa ku gihe cyayo umwimbu nti ibigori uko tubona biduga ntabwo tuba dufise ibigori bingana uko. Ubu tugeze mwibagara tubona ibintu bimeze neza kandi imvura igwa neza nta rubura kandi nta muyaga. Turiyarindiriye Imana yodukorera gusa ku buryo hamwe imvura itogwa ngigwa n'umuyaga ibigori bimaze guheka. Twe turabona ko tuzosoroma tangorane dufise. Ibizohinduka ko navyo turarindiriye bimaze kwera tuzoraba yuko bizorinda vyera umuyaga utabikubise hasi kuko turabimenyereye kuba ibigori bihishiye umuyaga ukabirunda hasi vyose bikagwa hasi. Ivyo biramutse bishika tukarinda twimbura uwo muyaga utarabisuka hasi je ndabona yuko umwimbo atangorana ufise tuzimbura neza. Nukuvuga ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe abakenyezi nibo bafise uruhara runini bivanye n'ibintu bakora. Kubisanzwe abakenyezi iyo ibihe bihindutse abakenyezi bagira ingorane zinini. Kandi abakenyezi nibo barima kandi bakora ibikorwa byinshi gusumba abantu babagabo. Nk'ubu ndashobora kuza gukora imvura ikagwa ikanyagira n'umwana mu mugongo ndetse n'inkwi ndazikoreye ku mutwe mbere ubuho urabona nk'abagabo barashobora kusanga nyene basha yigira ngo nje nta masuka abiri fata ngo we ni ufata amasuka nkafata amasuka abiri n'inkwi ku mutwe n'ibindi mu maboko. Urumva yuko umukenyezi kabisa kubisanzwe hamwe ibihe bihindagurika ry'ibihe rishikira cyane cyane abantu b'abakenyezi. Nk'ubu turashobora kurima izuba twimirije gusoroma rikanaka mbere ibintu bikononekara cange nk'umwana akaja kwishuri se wakanatora n'amahera akaba yafise no kumufuka kanka gusumira umuryango wakigiriye akirira. Mugaba umukenyezi nawe ariyo nababana yitegereza abana afise atanike ntari bubagaburira. Basanga ingorane zigoma zigaruka ku bantu b'abakenyezi. Rero twe turavuga ati ivyo ari byo byose kusa imvura igumnigwa neza tukimbura ivyo twateye turabona yuko atangorane zishobora kuba kuko mugabo naho yo yaronka kareka gusuma urashobora kwikora ku byo warimwe mu nzu ukagaburira abana umuryango gatera imbere. Uri kwishura akiga akavuga ati je ntahira hose ndaje nko kubisanzwe ufise umwana w'umunyeshuri nkuba akaja kwishuri kuva mu gitondo ataraje ntibame bibaza ngo arakunda kuba yo uvuga ngo reka nkurikirana ivyigwa gumashira umutima muhira kuko avuga ati je bashake nige ndeke inzara irashobora kunkubita numva no mu mutwe bitinjira bigatuma guma avuga ati yo naba nibereyeho nk'abajyamba mbayeho neza. Kandi kubisanzwe abantu barima gitigira inyamwinshi tubayeho benshi nabo babatunze bose babayeho barima. Utarimye ushaka ubura umutegetsi gutu dasohoye isuku ngo urime ntujya ariko bigashikira twebwe dusanzwe twata amashure tuba dufise cyangwa atabuzi bwa leta dufise. Nukuvuga yihindagurika ry'ibihe ribaye rishikira twebwe kubera tuba tuginzene turinze gutanga amaboko vrema. Nukuvuga ivyo byose mumvise ni hindagurika ry'ibihe rigarukira umukenyezi kubera ko umukenyezi yama ari kirumara mu rugo mbere ndetse nibiri ivyo twoyaga byinshi hubwo nuko tutama tworosa aho twama tubiyagira kuko twebwe abakenyezi tugira ingorane zinini iyo ivyo byose birinze bishika tukabura abo tubitura. Ivyo byose bikerekana yuko umukenyezi ari kirumara mw'iterambere ry'igihugu kandi yagira n'ingorane akabura wazitura kuko mu gihe hari igihe usanga umenga ca yisuzugura cyane bivanye nko kumenga ati je negeye imbere cumenga ndateye isoni cyane.